Ndabaye ikaze mu gano cy'amasengesho mushizo na mwene so Habimana Jibril. Uno musi manashe muvuga ngo kumenya Imana. Ni teme canke ni kigo tugiye kuzomara imitwe turavugana hama dufata n'umwanya wo gusenga. Mbega wowe uriko uno musi urazi yuko bikenewe kumenya Imana. Mbega Imana bayimenya gute? Niguma tubandi dusome muri Yohani 17 gura ku murongo wa 3 avuga ngo ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana y'ukuri n'uwayirungise Yesu Kristo. Ijambo y'Imana riko ritubwira yuko ubugingo budashira ari ukumenya Imana. Mbega uri kurankuka no munsi urafise ubwo bugingo budashira. Ubwo bugingo budashira bufatanye no kumenya Imana. Rero tuvuze ko kumenya Imana birafise aho bihagarara. Ijambo y'Imana ratubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze bari mwisi ngo niko gwatuma itanga umwana wayo kinegira umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo. Ubwo bugingo ndiko ndavuga rero bufatanye no kwizera Kristo. Umaze kuronka ubwo bugingo rero niho uba uzi Imana. Kumenya Imana bihera aho nyene. Rero muri Yohani 17:3 Bibiliya yatubwiye ngo ubu nibwo bugingo budashira canke ubwo nibwo bugingo budashira ngo ko bamenya wewe Mana y'ukuri n'uwarungise Yesu Kristo. Ubugingo budashira buhagaze mu kumenya Imana. Kumenya Imana ushobora ko umuntu muzi iyo mutagirana imigenderanire, iyo mutavugana, iyo mutagenderanira, iyo mutaganira, uwo muntu nta migenderanire bamufitaniye. Mu bisanzwe umuntu mutavugana, umuntu muticarana, umuntu mudasangira biragoye ko mugirana imigenderanire. Rero iyo turavuga imigenderanire n'Imana tuvuga ubwo bucuti ko buvuga hari ikintu kibahuza. Wewe ni iki guhuza n'Imana kugira uvuge ngo urazi Imana canke murazinanye n'Imana nuko hari ikintu kiduhuza. Ico kintu kiduhuza ni Kristo Yesu n'umwami wacu Yesu Kristo. Birivuga ngo ufise umwana afise ubuzima. N'ubuzima ubugingo budashira ko aravuga ngo ubugingo budashira ngo nukumenya Imana. Mbega uri kwanka urazi Imana. Imana ashaka kwimenya muga ukwimenya kwayo yabishize muri mwana wayo Yesu Kristo. Uvuze umwana wayo ni wayizi. Wowe uri kwanka no munsi mbega by'ukuri urazi Imana canke uribwira kuyizi. Kumenya Imana sukuja mu rushengero imisi yose kwa Mungu. Kumenya Imana ni migenderanire. Kumenya Imana ni sezerano mwagiraniye. Wowe kurangira no munsi nirihe sezerano wagiriye n'Imana. Uvuga by'ukuri Imana ndayizi. Kuvuga ngo kumenya Imana ntibihagarara ko kuja gusenga, ntibihagarara ko usoma Bibiliya gusa, ariko hari ubucuti mwagiraniye, hari isezerano mwagiraniye. Iryo sezerano nyaryo niryo kwizera umwana wayo, niryo kwizera Kristo. Ukaba mu buzima bwa utirizera Kristo mu buzima bw'iwawe. Wewe uri kurankura no munsi nturatangura kumenya Imana, kuko umaze kumenya Imana ucutangura gukura mu ubucuti. Abantu benshi baravuga ngo turasenga, mugabo iyo usenga utigeze ugiranira isezerano n'Imana biciye mu mwana wayo Yesu Kristo, ubusa n'umuntu atari karasenga. Kuko usenga by'ukuri Imana ikumva amasengesho yiwe n'umuntu yizeye Kristo n'akizamingo bwiwe. Mbega wowe warahaye ubuzima bwawe Kristo. Mbega waremeye ko aza mu buzima bw'iwawe. Kumenya Imana no kwizera umwana wayo. Reka dusome muri Yohani 10 dore ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15. Jambo y'Imana ngo ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranzi. Murongo wa 15 kuko data anzi nanje nkamumenya kandi ndigura intama zanje. Yesu aravuga ngo numungere mwiza. Numungere mwiza azi intama ziwe kandi arabizi neza ko intama ziwe nazo zimuzi. Iyo tuko turavuga kumenya Imana hariho ubucuti. Urabizi neza ko Imana ikuzi. Higira kabiri urazi Imana. Yesu aravuga ngo numungere mwiza ariko ngo ndazi zanje ntama kandi ngo nizanje ziranzi. Ntushobora kumenya umuntu atamigenderanire mufise. Navuze ngo mu kumenya Imana bihagaze muri Kristo Yesu.
bihagaze kuba warahaye ubuzima bwawe Kristo. Mbega uhagaruka ukavuga ngo Yesu aranzi? Mbega uhagaruka ukavuga Yesu ndamuzi? Iyo ndiko ndavuga kumumenya nuko haba hari ingingo wafashe, nuko ubuzima bwawe warabumuhaye. Mbega vy'ukuri warabumuhaye? Mbega ubuzima bwawe vy'ukuri warabumuhaye? Kuko nimba warabumuhaye hacatangura imigenderanire nawe, hacatangura inzira yo kumumenya. Kumumenya ni ku munsi biciye mu migenderanire ugirana nawe. Yesu yaravuga ngaha anye ngo ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranzi, kuko data anzi nanje nkamumenya. Yesu yifuza yuko mumenyana kuko azinanye na data, kuko twamumenya tuba tumenywe n'Imana. Abantu bizeye Kristo n'ubuzima bwabo barazwi n'Imana. Mu yandi majambo barazi Imana kubera ko bamenye Imana biciye muri Kristo Yesu. Mbega uri kurankira uno munsi urazi Imana? Kumenya Imana ni kuba warizeye Kristo. Cyo ni cyambere. Igira kabiri, ntushobora kugirana imigenderanire n'Imana, ntushobora kuvuga ngo urayizi utizeye Kristo. Igira kabiri nuko ugira ubucuti nawe mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana. Tuzobivuganako usome muri Yohana 10:27 haravuga ngo ababaye intama zanje, mu yandi majambo abanyizeye, mu yandi majambo abamaye ubuzima bwabo, ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira. Hari amajambo atatavuze ngo ababaye intama zanje, mu yandi majambo abanyizeye, abamaye ubuzima bwabo, abizeye igikorwa nakoze, abo onye bumva ijwi ryanje. Ntushobora kumva ijwi ry'umuntu mutazinanye. Nk'uwo umuntu aguhamagaye ari kure, ntushobora kumenya ijwi ryiwe mutafitaniye imigenderanire, mutazinanye. Rero Yesu avuze ngo babaye intama zanje bumva ijwi ryanje, bararizi mu majwi ibihumbi, barazi gutandukanya ijwi ryanje. Aravuga ngo nanje ndabazi, ntibumve gusa ijwi ryanje, niyo bampamagaye ndumva yuko bampamagaye. Aravuga ngo nabo barankurikira. Mu migenderanire hariho kumenyana. Mugabo ntushobora kumenya umuntu atasezerano mwagiraniye. Uri kurankira uno munsi nimba uvuga ko uzi Imana, nimba uvuga ko wamenye Imana, wategerezwa ubwa mbere na mbere kuba waragirana isezerano na Kristo. Kuko ubugingo budashira uhagaze mu kumenya Kristo, mu kumwizera, buri mu mwana wayo ubugingo budashira. Rero umaze kuronka ubwo bugingo budashira bukuzana ahantu ugirana imigenderanire n'Imana. Imigenderanire n'Imana ni mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana. Uri kurasenga urashobora kumva ijwi ryayo, mu majwi menshi uramenya ko Imana yavuganye nayo na wewe, kubera ko wimenyereje kubana nayo. Uri kurarondera ukuntu uyimenya mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana. Ndize ko amajambo akuyandira, ndize ko atahuye yuko kumenya Imana atari kuja gusenga gusa kwa Mungu, ariko ari ubuzima bwawe bw'imisi yose. Yesu yahereje avuga ngo barankurikira. Kenshi abakristo benshi ntibatahuri ingene bakwiye kwigenza kubera ko batize kugira ubucuti nawe, batimenyereje kumumenya. Nivyo yaraje mu buzima bw'iwawe, mugo ntibiherera ngaho. Ukwiye gushira ku yindi ntambwe yo gukuza iyo migenderanire mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Hama azokubwira iyo ashaka kwaja, hama umukurikire. Biragoye kumukurikira atasezerano mwagiraniye, biragoye kumukurikira atamigenderanire mufitaniye, biragoye kumwumvira kandi atabucuti mufitaniye. Rero wowe uri kurankira uno munsi imenyereze kugendana n'Imana. Ni wayimenya mu ngendo zawe zose, mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana, uzoheza mujane, uzoheza umwumve, uzoheza umugenzi wawe nyakuri. Ndamo dufata umwanya wo gusenga rero. Biciye muri amajambo mato navuze, ndabizi watahuye by'ukuri ko icari cyo kumenya Imana. Ukaba uri kurankukirana rero muri no mwanya, ukaba atabuzima bwawe uraha Imana, atabuzima bwawe uraha Kristo. Kuko ubugingo budashira no kumumenya. Ntuzomumenya utamenya umwana wiwe. Kristo yarapfuye azira ibyaha byawe, yarakubiswe mu kibanza wari gukubitwa,
Bibiliya ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose bari baracumuye bo mu isi, mugabo Imana yanka kubahana, ikitanga umwana wayo kugira ngo uwumwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ubwo bugingo rero nibwo bukuzanira imigenderanire n'Imana igihe ubwakiriye. Ubwo bugingo budashira no kwizera Yesu Kristo mu bugingo bwawe. Ukaba urushaka gufata ino ngingo namwe dufata umwanya wo gusenga, ndasubiraho amajambo hama nawe uyasubiremwo uri kubwira Imana, uhamagara Imana ize mu mutima wawe. Dusome muri Ivyahishura n'igice cya 3 umurongo wa 20, Yesu aravuga ngo ndi ku rugi ndadodora, ngo unyumva ndaza dusangire. Yifuza ko mumenyana, yifuza ko mugirana imigenderanire, mugabo nahawe ho kumuhamagara, nahawe ho kugurura umutima wawe, nahawe ho kumuhamagara, ngo niwamwambaza azoza. Namwe dufatira umwanya wo gusenga. Muri umwanya wo gusenga, wowe utarampa ubuzima bwawe, wowe utaragira isezerano nawe, wowe wifuza kumumenya, usubirana mu majambo hama umuhamagarize mu buzima bwawe. Namwe dusenga uvuge ngo datahuye yuko ndi umunyabyaha, datahuye yuko nari imbereye igihano kibe bidashira, ariko ko watanze umwana wawe w'ikinege ari we Yesu Kristo kugira ngo simfe rubi. Uno munsi ndakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Ndavavanuye ingeso zose nahora ngenderamwo, ubuzima naho ngenderamwo butagoye icubahiro. Uno munsi nemeye kugukurikira, uno munsi nemeye kugendana nawe, uno munsi nemeye kujana nawe. Data, urakoze ko nkuye mu bwami bw'umwijima, ubwami bw'urupfu, ukamushize mu bwami bw'umwana wawe ukunda, ubwami bw'umuco bw'umwana wawe ukunda. Urakoze Data mwiza, ndabise ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ukawakira ino sengesho, watanga urugendo rwo kumenya Imana, watanga urugendo rwo kujana n'Imana. Ikintu no guhanura ni kimwe, nuko wimenyereza gusoma ijambo ry'Imana, hama ukimenyereza no gusenga. Muri uko gusenga uzo uri kurakuza imigenderanire n'Imana, uzo uri kurakura mu kwimenya. Rero ukaba atashengera ufise, urondere aho hantu hakwegereye, urondere ishengero, ugende wigishwe, ugende hama nawe ukorera Imana, uzane benshi bashoboka kuri Kristo Yesu. Namwe dufate undi mwanya wo gusenga, dusenge mu mico ibiri, dusengera abantu bafite ibibazo, dusengera n'abantu bagwaye nko twamaduho bikora. Ukaba ufise aho ugwaye, ukora aho ugwaye, ukaba ufise ibibazo wifate ku mutwe, hama dusenge twizera ko Imana ari Imana yacu icinzira hatari inzira. Data mwiza, ndakoreza umuntu akarangurukirana Mwami ifashe mu mutwe kura ko afise ibibazo Mwami ndasenze Mwami kuzazanirwa kumuveko. Mwami ndasenze Data mwiza inzira atari karabone Mwami mucira inzira. Mwami ndasenze Data mwiza uba warafise Mwami umuhanagura amarira Mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Niwemere Mwami mwiza wanje ko ubuzima bwe bwuzura intuntu Mwami. Reka kubone nk'Imana ikomeye, reka kubone nk'Imana icinzira, reka kubone nk'Imana Mwami imukemurira ibibazo Mwami. Ndamusenge Data mwiza, ibibazo Mwami muremereye vyose Data. Ndasenze Data mwiza abone inzira iva kuri wewe mw'izina rya Yesu Kristo, akubone wigaragaza mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Data mwiza ivyari vyugaye byose vyuguruke mw'izina rya Yesu Kristo. Ivyo yakora akabona biriko biratera imbere. Ndasenze yakira umuvuduko Mwami uko ivyo akora bitera imbere mw'izina rya Yesu Kristo. Ivyugaye byose ndasenze vyuguruke mw'izina rya Yesu Kristo. Koza tameza kumugiriye neza, koza tameza kubona wiyerekanye. Datameza ndakoreka nawe abantu karangurukirana Mwami bafite ibibazo vy'ingwara Mwami. Mwami ndasenge aho umuntu agwaye hakoze ko hose Mwami, yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo, yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami umaze iminsi Mwami avomisa adahwa, ndasenze Data mwiza Mwami ibiriko biramera nabi mu nda Mwami bisore mere neza mw'izina rya Yesu Kristo. Igitero cyose aho cyaje kiva Mwami gihagaritse mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Data mwiza yakira gukira Data mwiza ubwabara amaso yakira gukira Mwami ufise uburuhe Mwami amaranye iminsi makuvumenga n'uburuhe bwinshi Mwami. Ndasenze mwiza wanje yoroherezwe mw'izina rya Yesu Kristo, buno nyina mere neza, buno nyina garura inkomezi mw'izina rya Yesu Kristo.
uryama ntaronke itiro mwami ndasenzera nk'itiro mu izina rya Yesu Kristo. Utegwa n'ikintu cyaco cyose mwami kikamubuza kuryama ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ico kintu dacirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mpwemu biruka imutuma ndikamubuza amana ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze atameza ko ugendera ubwoko bwawe, wakoze atameza ko ubukijije kububohoye mwami, wakoze atamwiza mwami awukijije mwami, abagwaye mwami bivyimba mu nda, abagwaye mwami tume, abafise mwami ingora zo maraso, wakoze kuba kijije. Ndabisenda vyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Lize kuno mwanya wabaye umwanya mwiza, lize ko atawica cyo kumenya Imana, lize yuko gwe no munsi ugiye gufata ingingo yo kubandanya urondera Imana, yo kubandanya wimenyereza kumenya Imana mu buryo bwose bushoboka, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Rero ukaba ufise intayo, twandike izo nimero zikoze cyangwa munsi, nimba twasenze ugakogwa twandike izo nimero zikoze cyangwa munsi, nimba iri jambo rya ukoze kutwandike izo nimero zikoze cyangwa munsi. Nkuko nkunda kubivuga ntuze kuronka abantu benshi bavuga irya jambo wigishije yaratumye nihana, yaratumye ubuzima bwanje buhinduka, yaratumye mbona ingendo ziko ndagendera atari ingendo nziza. Rero nashaka kwihana cyane nihanye. Ukaba ufise wafashijwe utwandike izo nimero ziri ngaho, ukaba ufise ni nawe utwandikire izo nimero ziko cyangwa ngaho, ukaba ufise n'umutwaro utwandike izo nimero ziko cyangwa ngaho, dufatanye gusenga. Nkuko nabanda bivuga nyene, hari abantu baratwandikira bakatubwira ibibazo bafise, tugafashanya gusenga, hama bakatwandika tubwira ko Imana yabaye umwizigirwa. Imana yacu ko ari kera n'ubu ni kwiri kandi kuzobame bidashira, ni Imana igira neza. Jambo nyuma ko Yesu akiri ngaha mwisi ngo yagirira neza abo bahura bose. Uwo mu Yesu ndiko ndavuga n'ubu ni kwari, ni Imana igirira neza abantu bose. Rero naho butamuka indiganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.